Bagenzi reka tubaramutse tubipfurize amahoro y'Imana. Uno munsi rero nariko ndatembera ca mvuga ati sinohava ndeka kubamenyesha ivyo mbonye. Ni ukuvuga ko ndi hano kuri no parcelle. Iyi parcelle mubona ngaha iri aho bita mu Kabezi. Mu Kabezi haruguru ya sentare gato duze kuri sentare, urabona abantu bahazi harimwo ibipoto vy'amatara, harimo ibipoto vy'amatara. Rero iyi parcelle iri ku soko ikeneye amafaranga miliyoni 10 kuri are. Abafise amahera muze mwisumire, kubera ko nahabonye mvuze ati sinoreka kubibamenyesha. Harimwo n'imyumbati kandi murabona ko imyumbati yaho irahakunda kabisa. Rero muze mugure, nimero muraza kuzibona aho kuri ekra kugira ngo muze mwigurire. Urabona hari kubarabara, iri ni barabara, aha ni haruguru, urabona hari ibarabara, hariho n'ayandi mazu. Umuyaga nkuba usa n'uwuri kurahagera, ni are zitatu. Muze mwigurire rero kugira ngo namwe mumererwe neza. Murakoze rero, abagira ikibazo cyose mushyire muri commentaire turaza kubishura. Murakoze, nimero muza kuzisanga ko ngaho. Murakoze.